akazi ko twamaze kukarabona ahubwo nakandi kaza kiyongerako. Medi, hari ikintu mama namubwiye cereka bwe mwana Joanna, ariko yanka kuntahura nyamerera kure. Nukuri nyumva si kubw'inyungu zanje ni kubw'inyungu zayo. Hari icyo noshobora kubafasha bimbwira uzobukoze. Mama, urazi amategeko n'amabwiriza duhabwa iyo turi mu nama ya bose. Rero niwite kuri Joanna ngo niko umwana waje kutuvugana. Sha ahandi baza ko ata mwana arimo, niyo mpamvu atanimwe yokanga uwundi. Okay, ndaguhaye iminota 2 n'amasegonda 30 zoguhejeje kumbaza ivyo ushaka vyose, kandi tanguranje natanguye guharura iminota. Nekore, wese nakubwiye ko ibintu byose tuzohora dukora uzohora ubikora n'ubwenge bwinshi kandi ukagerageza kudasiga ibimenyetso hano hose. Beho ukibibona ubibwiye mama akavyirengagiza kutarondemye imito gushoboye kubitubwira. Genda kwa Johanna unzanira ivu riri ku mapembe abiri.